nitwa Mihaye Kanyange ndongo ikigo c'abamenyeshamakuru mu Burundi ariko kandi ndi umumenyeshamakuru kuri radio Isanganiro. Akabazo mfise rero nahendereze ngaruka ku ngingo y'amajana 235 ya Code Electoral ivuga ivyo gutangaza ibyavuye mu matora, aho bavuga yuko nta muntu ku giti ciwe canke kwishira hamwe afise ububasha cyangwa uburenganzira bwo gutangaza ibyavuye mu matora. Hariho ibihano mu nyororo n'amande biriho, ariko rero ngaca ndabifatanya n'ikintu komiseri François Bizimana yashikirije yuko mu bijanye no guharura hariho urupapuro F2 ruzoba novuga ruriko ivyangombwa byose bikwiye. Mbega muri iki gihe mfategeranije F2 n'ingingo ya 235 umumenyeshamakuru arekuriwe iki Monsieur le Président de la CENI igitsitaza kirihe hamwe umumenyeshamakuru ashikirije ibiri kuri uru rupapuro rwa F2 kumona bizoba bwuzuye. Murakoze ku mucunguwayi. Ncanza mu kibazo cya Mihaye Kanyange yavuze ingingo y'amajana 235 ya Code Electoral avuga ko kudatangaza ibyavuye mu matora ko n'ibihano bitegekanijwe, ahubwo nasanze none sivyo. Ndagwakarure hategekanijwe ibiro vy'itorero mu 15 umujournaliste kanaka mu gisore w'abakuru muri Isanganiro ugiye bari baragira deploiement kuri bureau de vote kanaka dufate école primaire Kikumu mu gisore bari kofu hari amasango class 6 hanyuma gasubizwa hazi dufate se amatutina bujungura mu mashuri fise amaklasi menshi sivyo. Dufate se amatutina hari amaklasi 15 ukuvuga bureau de vote 15 ugiye kuri deploiement ya une classe avec un bureau de vote uravye F2 imwe dufate hatsinze umugambwe de natwe tugiye baziganwa kuriganwa na Karote kuriganwa na Kijungu ukivuga kuyande ko Karote yatsinze vuga kuri izo biro by'itora Karote niba yasubije ibiga mugabo wibagiye ko hari biro de vote 14 n'amajana 999 utatanze resultat. Aho ni kwa conseil communal habe n'abadepite uje usanga aho nyene Kijungu yatsinze ariko Karote yamusize mu kuri communal. Rero icyo bituma tuvuga ko abantu bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyavuye mu matora n'umugwiseni urwego rw'igihugu. Mugabo biro vy'itora ntikibuza ko umukuru w'ibiro vy'itora aravuga amanota programmation des résultats yavuga kandi umujournaliste ari yakwiye perezida sikosa twabona cyera kuyadiyo batabona ko yatsinze he kandi babonye ibiro bimwe hama nta burenganzira bwo kuvuga ko ari programme ngo kuvuga ibyavuye afite ibikorwa kuvuga inkuru izo byavuga. Icyo gituma nababwiye nuko yaje n'amajambo ya none nk'umugambo wawe wipanze neza n'ababeshi ugapapira kugira abarorezi 30 babiri ari kuri bureau de vote tuyitiye ko ari siniko nita president wa muri Kristo ariko umuntu cyo navuga abakuri kuri bureau de vote bakafite basantraliza kuri centre de vote amini dufate staya matutina bavuye babimenye bakachaki umuntu asantraliza kuri commune ntahanga cyangwa imuha sibasabe usaba mu koro de baro kibitanije kitabagiye twabizurira umugambo wamaze kumenya ko habaje no kwatana muri ibyo byose ngo icyo ni technique nta ikigoranye hari abatarona bapfuye 2 bose ni bose basaba 3 ni bose structure de centralisation batari mu bice n'ibiki muganga ababeshi umugambo wawe wipanze neza ufite uburyo kandi abona uko bigenda kose duterere tuja mukagira ndayite tamajoro umugambo ndayite kije umugambo kandi principe en politique totegeka gushora ukuri tutegeka gushora abantu mwaka 33 umugambo kisudanya biro vy'itora centre de vote kuri commune kuri province no mu gihugu. La preuve de cette représentation à tous ces niveaux. Non, mon gros muganga w'ikomine uryoje muri Catholique.
komite y'umugambi komite umunsi y'ibyeyi ni ibyo ne komite y'umugambi professor umunsi y'ibyeyi ira no Rwanda nari yamubaza n'amaze n'amatora y'abadepite n'uvuga ko kampani zo muri essentiellement provincial n'uno munsi umugoroba bazofasha kunywa yacu kwa François yavuze ko mu siporo zageze neza abo zageze nabi nabo bihepore yego nuko rero izo ngingo nizivuguruzanya ntituza kunjuraliste kuri zitora yariho perezida wa biro vote yari kuvuga ingene zagenze abireperefita mugiye si programmation nationale nicyo twavuze uko imakamba biro zitora zo kuri centre excellence ashobora kuba muganga kanaka muri makamba nyine kwishuri nyabigina kabundi ibusiga kwiteko bakabanaka kwindi abantu basukuri kw'igihugu ni seri sivyo none abantu basukuri kw'igihugu ni bana abantu basukuri kwa province ni bana seri abantu basukuri kwa komune ni bana abandi titokimo none bazovuga amatora y'abana ukuri siri mugambwe